Hakizimana ndabaramukije mwaramutse sanze muri ko mufata agakafe musanzwe mukunda akakawa ndagakunda cyane jewe nta musi ndengana ndafashe tasi imwe canke zibiri kumenga arabavuga ngo ku irabangamira amagara y'abantu ntaco mubizi ko mu by'ubuganga baravuga yuko iyo unyoye kenshi atari vyiza ndagerageza kunywaga akabayabaye bwo kugira no musi nta ngorane birantera Deo Hakizimana aho duherukana amagara ntiyari yifashe neza ubu mwarakize mwaragiye kwivuza neza canke n'ibintu by'amabiza nyene mubana navyo sinzi ko no vyita ingwara kuko si ingwara no kuvuga ngo naranduye ni iki nuko hariho ubuntu butandatu bita eclat z'ikisasu banteye muri 2005 muri 2005 ico gisasu bakinteye umunsi nariko ndagisha inama y'ishiramwe Siride hariho abiketse yuko umuntu wese yakigize yarazi ko tugira iyo nama yarazi n'isaha kandi yarazi yuko ndi kumwe nabo dukorana bose ku rwego rwo hejuru ikintu mugabo yarazi gusumba byose nuko yarabona yuko ashoboye kudushikira twese ico gihe yabafuse Siride uyu muntu none mu by'ukuri yashaka iki yarafise intumbero yahe ko Siride ari nishira hamwe atahugegamiye mu bya politike uyu muntu yashaka iki je ndabizi kuko narabitohoje mugabo hariho ivyo nashimye kutaja ndavuga kugira ngo mbeho ntagumye niyumvira ibintu naciyemo bibi binsinzikaza ndibaza yuko ico gihe Siride yariko irangura umugambo ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi twara dufise projet bita ya déminage humanitaire déminage yo kugira ngo dufashe igihugu gukura bijya bisasu bitaturitse byari biri mu burere bumwe bwo muri iki gihugu icyo gihe mu kazi nari narakoze ndi kumwe nabo dusangiye ibanga turi kumwe kandi n'abadufata mu mugongo twari twashoboye kuganira n'abasirikare b'igihugu twari twashoboye kuganira n'abagwanya igisirikare ca leta icyo gihe yari wari umuhari utari bwashike ku butegetsi nk'umuzi CNDD-FDD twari twaganire kandi n'iyindi mihari nka FNL n'ibindi bose bari batubwiye yuko vyigeze gushika mu ntambara yabaye bagakoresha ibyo bisasu bita mine antipersonnel hari hero y'ibitaturitse byari bikeneye gukugwa mu matongo kugira ngo aho caguye ntigiturike kireke kubangamira umutekano w'abantu nico gikorwa mwari yari projet ikomeye cyane twari tumaze gushika ahantu hanga akazi nari fise abantu amajana 200 bakora ku rubuga mu ma province ko yari 18 ico gihe hanyuma muri secretariat mu biro bikuru twari dufise Bujumbura byari bifise icicaro hajya aye muri Rohero mu nzu y'umushingana yitwa Sinamenye yigeze kuba vice président de la République bari 200 hanyuma yari wari umugambi ushigikiwe n'ishyamwe mpuzamakungu mugabo cyane aba Swiss kubera nabaye ke umwanya munini imyaka yababa 30 kandi niyo Siride nayishingiye nibo bari batanze uburyo bwa mbere kugira ngo iyo projet itangure mugabo tumaze gushika hano hari habo vyaryoheye abambere vyaryohewe n'abategetsi bari muri leta kuko twari tuje kubafasha mu kugira ngo dutegure aho iterambere rishobora kubera mu gihugu mubanze mugarukana mufashe kugarukana mu mahoro kandi iterambere kandi muri iyo projet twari twagize twavuze tuti ikintu tubwiza gushika ko ubwa mbere na mbere muri iyo projet nuko abahora bagwana bamaze kwemera yuko hariho ibisasu bateye bitaturitse batwemerera kuvyo babikoze bakujya bakatwemerera kudufasha kubirondera no kudufasha kubitegura uwo mugambi twarawushoboye ku buryo twavuga tuti
tumaze kubashira hamwe ngo tugire deminage turi kumwe bizoca byoroha kubandanya tubahuza kugira ngo batsimbataze amahoro bari kumwe. Nico gituma iyo project ikiza byari bitegetswe yuko tubanza gukurikiza amategeko y'igihugu tukaronka uruhusha rwa leta rwo gukora ngo narurondeye ndaruronka turasinya amasezerano n'umushikiranganje w'ico gihe yatwara imigenderanire y'Uburundi n'ibindi bihugu Terence Sinunguruza adusinyanira yuko iyo projet ijejwe kuzofasha leta gutegura ivyo bisasu dusezerana kandi yuko mu myaka 2 cyangwa 3 itarenga byari byategekanijwe yuko hoba hari umugwi w'abarundi b'incabwenge bafise ubuhinga bwo gutegura ivyo bisasu ku buryo abanyamahanga bari baje bari muri iyo project hariho bane nari nahaye akazi bane umwe yari babiri bara abafaransa uwundi yari umwongereza uwundi yari ufise ubwene gihugu bwo mu Bufaransa ariko yari umuntu wo mu gihugu cyitwa Sri Lanka baraza rero turabikora birashimwa mugabo nakubwiye yuko ihangiro kwari kugira ngo inyuma y'imyaka 2 inyuma y'imyaka 3 turonke equipe y'abantu 40 omwe bazi gutegura ibisasu kandi b'abarundi. Hanyuma rero turiko turategura uwo mugambi yashaka twarize amasuccess menshi abantu batari bake baratubonye mu ntara z'igihugu zose z'iki gihugu ushima baratubonye mu ntara zose z'igihugu siridi iryo shirahamwe nayo nashinze byari rifise areserukira muri commune zose uko zari 149 ico gihe uko n'ama province 18 yari muri province imwe harimo assemblée générale y'abajeje siridi kandi bajejwe guteza imbere iyo projet. Nakubwiye ko hari hababi hiririwe barabiryohererwa mugabo hari nabo mingo ntibabishimye bamwe mu batabishimye hari havyo byo twapfa bya politique bya kera je ntari nkirimo ni uti nibiki nuko jewe nari navuye no mu Burundi mpunga mu 1989 mpunga intwaro guverinoma ya Republika ya gatatu kuri Major Pierre BUYOYA. Icyo twari twapfuye nuko itariki 22 z'ukumunani mu 1988 jewe narashoboye kuja hamwe n'abandi barundi bifuza amahoro turandika ikete twagiseyire kete ryuguruye lettre verte tujyandikira BUYOYA tumusaba tuti hari muri bwa bwicanyi bw'integamahanga tumusaba tuti kuri ubu bwicanyi buriko buraba twebwe buraduteye amakenga kuko turavye nyene bwatanguye n'ukuntu mwigwa yategetse mu bubona umengo niho nyabwoko rigira resubire nga kujya byabaye muri 2022 jero kubera nari mfise imyaka y'umusora akuze mu 2022 nari mfise imyaka 18 hanyuma hariho nabandi twari kumwe twarurunganwe nka professeur Sanze Augustin hariho n'ubundi umudamu yakora muri sendika kera hariho sendika ngaha aye yegamiye umugambo w'iprona itwara de gonda rusabusa n'abandi turajyanika iryo kete rirashika vraiment kuco twarondera kuko biyimaze gusohoka ubwicenyi bwaciye buhagarara nta muntu yasubiye gupfungwa kandi umukuru w'igihugu w'ico gihe yaciye ategekwa gushinga leta nshasha yari BUYOYA yaciye ategekwa gushinga leta nshasha ategekwa kandi guhindura politiki. Ibyo bintu n'ubumwanka bwizwa kuvyemera yarabikoze iyi leta yarayihinduye haja premier ministre Sibomana icyari gishasha nuko muri yo leta yari leta yihariwe n'akagwi k'abantu bamwe b'ubwoko bumwe yari leta irimwo nukuri ubwoko bwose mbega aho kugira ngo ashiremo abantu cari igitsure c'abanyamahanga cari igitsure c'abanyaburaya cane n'abanyamerika bavuga bati ibutabigize nta mafaranga y'ifashanyo zosubira kuronka
dusubire inyuma gatoye hamwe mwari ko mutegura ibigwanisho byari bikwiragiye mu gihugu nimba mwibuka muba mwateguye ibinganike ibiharuro ndabifise yaba nari nateguye kumva ico kibazo nari kubikubwira ariko ntivyabaye bike ntivyabaye bike mugabo kandi mine antipersonnel zari mu Burundi nkumbure hari naho zoba zimwe zikiriho mu duhande tutashitsemwo ntivyari nyinshi nkuko ari nyinshi abantu batoye mu gihugu nka Sudan canke muri za Egypte canke muri za Sri Lanka hari hantu henshi iryo shiramo twakorana ryari ryamaze gukora mugabo nino vyariho ariko icari kiri kinejeje gusumba kuvyerekeye Burundi nuko ico gihe abarundi bari baheje kuviyarusha bagize amasezerano bakayasinya mbere bari kumwe sinzi ko no bitabagira neza abagenzi b'u Burundi babafasha kubitunganya bikamvuga abaswisse nibo nzi cyane kuko nibo twakoranye gose ushima twarakoranye uwanditse accord d'Arusha ijya itariki 28 z'ukumunani muri 2000 ni umuswisse yitwa Julien Thomas Hottinger yajava muri Université de Fribourg, Institut de Fédéralisme de Fribourg, iyo institut ni jewe mu Burundi wa mbere yamenye kwibaho kandi yuko ushobora kudufasha nije nagiye kuyisaba ngo badufashe mu nyuma uyo muhinga ndamuronse araza adufasha hari amaseminaire tugize kuja turatunganya mugabo mu nyuma ncandagenda plus loin ncandabandanya saba ministre des affaires étrangères w'abasuisse ndi ujya muntu twaramugomwe ndavuga nti abahutu n'abatutsi abagore abagabo abagwizatunga ugwaruka rwaje muri ya seminaire bumvirije abantu benshi bumvirije abahinga benshi mugabo ujya yarashimwe gusumba abandi bose ndi rero ujya ndagusabye umudutize nk'igihugu aje Arusha abarundi bariko baraganira mugabo birabagora kumvikana ariko ndavye ivyo ujya muhingazi ndavye kandi nahabikura hano mu gihugu cy'u Busuwisi nindazi ko bishobora gufasha baca baravyumva n'ukuri baca baragina yitwa Julien Hottinger araje Arusha acaba mbere umukuru w'umugwi warujejwe kuraba ingene ibintu vy'intwaro bigenda mu gihugu kivuye mu ntambara niwe yahavuye yandika accord d'Arusha ajya amasezerano y'Arusha ku rugero rurenga 80%. Ababizi baranavuga yuko niwe yagize uruhara runini mu kwandika rijya bwizwa shingiro ryo muri 2001 ryavuyemo leta mfata kibanza ijya yaheze muri 2005 yatwagwa na Domitiano habanje Buyoya mu mezi 18 hanyuma haza Domitien mu mezi 18 yakurikiye ico kintu ro nishimira nuko Siridi yarashoboye kugikora naho nyine batabivuga mbega nyine mu masezerano y'Arusha burya nawe mwaragiyemo hariya uyajewe ukuntu nagiyemo nabiraba ndi kure hariho abafashe igihugu cy'u Burundi mu kugiha amafaranga bigeze gusaba abari babijejwe abafata ingingo ku ruhande rw'abatwara hani Bujumbura muri kuvuga leta yegamiye yiprona yari Pierre BUYOYA ku ruhande rwa Frodebu yaharanira kugaruka ku butegetsi kubera bayiteshaguje mu kwica Ndadaye yari Dr Minani Jean abo rero barabaciye ko bati hariho umuntu tuzi ari Geneve aravuga byinshi avugira henshi bavuga ngo tuvugira henshi kuko jewe ngishika mu Busuwisi muri 1989 kuva mu kwezi kwindwi canke k'umunani novuga yuko ntandwi nimwe yandenga mbere harashitse igihe nkabanjayo imisi yose muri Nations Unies kumviriza ibivugwa hanyuma mugaye canjana kwari kugira ngo ndabingene nanje mu nyuma noronka uburyo bwo kuvugira igihugu igigero byarabaye kandi ndabyishimira naho byatwaye inguvu nyinshi n'umwanya mwinshi jewe ndi mu Busuwisi harageze igihe ndabwira abajejwe kuraba
ubuzima bw'iwanje kuko nari impunzi. Iyo uri impunzi rero hari amategeko akugenga akubuza gukora ibintu bimwe bimwe. Je nagiye kubabwira ndabakomera amashini ndabasabye nje ndashimye ko mufasha kugaburira abana, mufasha kuronka homba, mufasha kwivuza bikenewe, abana baraja mu mashuri n'ibindi. Nanje murafasha no mu bindi nkaronka ico nambara. Ntimugabo jewe canzanye no numva atarukuza kurya gusa canke kuza gutembera muri iki gisagara kiryoshe cyane cyanyu ca Geneve. Nije ngoma mufashe nkore ku buryo ibiriko biraba mu Burundi byohinduka kugira ngo nzendare. Hariho abo byatangaje kumva umuntu abi Geneve afise impapuro zikwiye afashwa bikwiye ariko yifuza gutaha. Bayivuga ngo gomba gutaha mu Burundi ngo igihugu gikenye. Urazi uko batuvuga rimwe na rimwe barabesha mugabo kuri igihugu uri umuntu ashaka maraha urigumira. Ije nive n'ahantu baryoshe cyane kuba hariho n'umutekano kwiye mu bihugu ngo biri umutekano kwisi hakabura kuba umutekano. Geneve jewe ko ndaheruka urashobora kuryama ubuguruye umuryango ukamenya yuko ata muntu n'umwe aza kuguhohotera. Ndaguha akarorero ibinyamakuru dusoma iki gihe hari ibinyamakuru 4 bisohoka ku munsi nka la Tribune de Genève nigeze gukoramo. Mu kuja kubigura ntuja mu byo bita kiosque zigurirwamo, ntugenda ukabwira umuntu mpija journal ukamuha amahera. Oya, hari ahantu bubatse udukese udusandugu kwibarabara atari imbere y'inzu, niho ugenda ugatora journal. Hanyuma hari agatoboro basize ucishamo igiceri kijanye n'igiciro c'ico kinyamakuru ugaca wakira ugaso. Ivyo byose mwarabihevye murataha mu gihugu cy'u Burundi mutimuje gufasha kugira ngo amahoro aboneke. Turetse ikete mwanditse kuri Ntega Marangara kandi ryagize akamaro ko intambara yari kwiba sinzi ntawe iti intambara ngira ngo bwari ubwicanye bwace buhagarara. Ikindi kintu mwishimira mona mwakoze mu gihugu ga deo niki? Bingora kuko hari aho umengo iyo ndiko ndiyumvira ngira bila umengo sibike mugabe icyambere n'iryo ketere uhejeje kuvuga. Kuko iyo kete rimaze gusohoka Uburundi ntibwari bugishobora guhisha amabi yahora akorerwa abanyagihugu. Ni washaka kimwe mu byo nibuka cyane nuko umunyamabanga mukuru wa ONU Perezida ko yari ico gihe yaciye akomvoka yaratumye ko ni convocation iha umushikiranganje w'imigenderanire Cyprien Bonima w'ico gihe kugira ngo ze kwisigura kandi yisigura imbere y'amakungu. Ibyo byonyene byaciye bituma abatwara babona yuko batagisubira gukora nk'uko bahora bakora. Icyo ni akiyambere byarabonetse mu bikorwa. Hari ikintu bahinduye mu by'ukuri muko bahora bakora. Uyu bwicanyi bwaragabanutse, gupfungwa baguhohotera byaragabanutse, impunzi zimwe zaratashe naho nyene kuva ico gihe. Urumva Burundi niyo ngorane bufise. Krize iheze uno munsi wazubona mu myaka 5 igarutse, mu myaka 10 ikongera ikagaruka. Izo ngorane dufise ryaguma ari zingu. Ubu niho mbona umengo turiko turashikira igihe dushobora kuvuga tuti twasezereye ibintu by'ingwano. Kandi tubiravye neza ivyo birashoboka. Rero iyo ni kubwanje ni insinzi ikomeye. Hariho n'ikindi jewe namandibagira kandi simbona igituma nacibagira kuko kirakomeye. Hariho ibihugu bikuriye muri komisiyo bita Commission des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix, CCP. Ni ibihugu birenga 5 birimo bijya bihugu bavuga ni rutura, niho bikoranira bavuga ingene bafasha Burundi. Igihugu gitwara iyo komite, iyo komisiyo imisi yose cyabari igihugu cy'Ubusuwisi. Navyo ntibyapfuye kuza gutyo, ntibyaje gutyo kuko twarabikoze ko twarashoboye kugira imibereho n'abantu benshi bafata ingingo mu nama za mpuzamakungu. Turabwira tuti ko mugomba gufasha Burundi ko byaragaragara kuva
bahejeje kwica Ndadaye hariho abanyamahanga bace bavuga bati turavye nyene uyu muntu bamugandaguye hanyuma tukaraba n'ingene abanyagihugu banse kw'intwaro y'agahotoro isubira kugaruka iyo y'abapuciste kuko uramenya aho Ndadaye bamwica hanyuma abanyagihugu bikagaragara yuko bavyase yuko pucu iba sinzi ko biraba mu bihugu bibiri ku isi baravuze bati ico cerekana yuko tukwiye kubufasha mu nyuma mu mwaka wa 1994 bahejeje kwicana Ntaryamira yapfiriye i Kigali Ntaryamira nuko twadukwiye kubivuga ukwavyo kuko birababaje kubona umukuru w'igihugu yapfuye tukaba tumaze imyaka 20 n'ingahe bataratubwira uwamwishe wariwe kandi biraza kumbure bazobikora ako karagaciyemwe mugabo urumva nari ariko Gadeo Ndadaye bamwishe mwaho ko ubwo ntimwaciye muhunga ko mwari musanzwe mumenyereye kuba mu mahanga oya ahubwo itariki 20 z'ukwicumi hajya la veille ku munsi buca haba ijya kudeta je niho nafata indege i Geneve kugira ngo ntahe Burundu mu Burundi iyo ndege yari gushika hani Bujumbura isaha 3:30 hanyuma yari yashitse i Kigali mu gitondo turiko turitegura ngo indege ije mu kirere ifata ikirere hanyuma tuje Bujumbura tuva batubwiye bati ahubwo ni mwese ni mururuke tutikuki ngo tukigiye Bujumbura kubera iki turananajeho ariho waja kumbwa aterega ushigana yewe bavuze yuko tutaji Bujumbura kurikira abandi yo bagiye bose buru ico gihe n'ukuri nasigaye nicaye jenyene hanyuma kumbwira ngo najewe mbwiza gusohoka ndikaje sisohoka je ngiye Bujumbura iyi ndege nigende nivyo twavuganye fiziti kishiki Bujumbura hanyuma aratwenga amenya gutwenga ara yawe acaja guhamagara umusirikare umupolisi afise grade ya major ndacavyibuka acaraza aranyungwa ati higa hewe ati reka kudadaza ntugishobora kuji Bujumbura ngo hariho kudeta ngo kandi Ndadaye bamwishe ico gihe byari byamaze kumenyekana yuko bamwishe candajoba ndababara umutura meneka hanyuma mugabo ico nibuka cyakurikiye humbure novuga ko cyashimishije nari mfise abagenzi i Kigali twari tusanzwe tuzinanye narabarondeye kugira ngo bampe indaro mbe ndabi wabo mu kurindira ingene ibintu bigenda ncamenya yuko hariho umushikiranganje wa leta y'u Burundi yari hejeje kugandagurwa ari haje Kigali yari Dr Jean Minani je twari tuzinanye ndamurondera aho yari ari mu hoteli ndamubwira nti ubu rero twe n'abagenzi bamwe twibaza yuko ko ari we wenyene uri hanze ariwe widegembya abandi bahunze bari muri ambassade y'u Bufaransa abari ntawuzi yo bari bati rero ijya leta reka tuvuge yuko tuyizanye ngahe Kigali gouvernement en exil kandi we ko warusanze uri ministre ni ucu yitwara twagita gouvernement en exil hanyuma ico gihe Sylvie Kinigi yari premier ministre twari tumaze kumenya yuko nawe nyene yacitse ku icumu kandi twari tumaze kuronka nyene tumurondera duciye kuri ambassade y'u Bufaransa arabimenya ko leta yari yazingiwe mu menshi ibandanye ikora i Kigali irongowe no witwa Minani Jean baravyemeza hanyuma Minani ndamubwira nti ko ibintu ndabizi ikudeta turakwiye kuja kuyimaramaza mu makungu kandi bishimye jewe ndashobora kuronka aho ndabivuga bikagira ico bishitseko hanyuma rero bacara bivugana na Sylvie Kinigi nzambona Kinigi aranditse ordre de mission muri iki gitabo kiri haho biri hari ikete yanyandikiye kugira ngo nze guserukira iyo leta naho ntarimwo je sinari ministre ushima ntari ministre siho nari indi mugabo bari banzi bikwiye kuko nari maze imyaka ari je serukira Frodebu iburaya hanyuma barandungikira iyo ordre de mission
Minani nawe arandika yindi feuille de route ampaye yukumbwira ivyo ngiye gukora ca ndafata indege ndagenda sinzi ngiri oya iri ni kete ndaza yanyandikiye ariko nari no kete ririho ngaha aye nuko ntari nabiteguye ariko mwaravuye muragenda naragiye nja mu Bubiligi ibyo mwababwiye babyumvise gute icambere bumvise nari je twari tumaze kuganira abo twabonanye ubwa mbere nababwiye ndi ndadaye yatsinze amatora mugabo ntazotwara atarose umutekano urongowe n'abantu yizeye gusumba kuko icyo gihe ntidusigana inkore ku maso igisoda c'u Burundi ukuntu cari gicafye byari bigoye kuvuga uti nta ngorane iriho umuntu asheze ko Afrodebu yatsinze amatora bari bavyumvise mugabo sinoguhisha hariho raporo nanditse mvuga yuko naro twarose abashobora gufasha ndadaye kugira sécurité rapprochée iyo raporo ntiyashitse kubera imvo nyinshi ntabyo nosigura ngaha byo birebire hanyuma no kubera ico kintu nyene yuko finalement umuryango mwarabwiwe ingene abasirikare bamusanze muri pare mu ngoro yiwe ngaho oye baramujana muri blende ivyo barundi batari bake barabizi ingene bamushikanye hariya kuri muri Kamuha hanyuma baja kumwicira muri Kampala hagira uruhande byose birazwi iyo raporo iba yarashitse hanyuma igakurikizwa nk'uko nabipropoza nukuri ndadaye ntiyari gupfa mugabo Imana nayo yari yigiriye ivyayo ariko rero mu nyuma bamaze kumwica bano twabonanye mu kwezi kwa gatandatu twarasuye turabonana bacavuga ati Edeo bya bindi batubwira no kuri byari byo raba byibonekeje cyo nabwira rero nti rero dufashe uyu azomusubirira ntasubire kuba nk'uwa mbere aronka ikimukingira nico gituma mu nyuma hariho abizewe cyane na leta twari ko turavuga nicyo gihe ni leta y'u Bufaransa kandi ntibatangaze icyo gihe nta leta yo muri Afrika yashobora kumara kabiri idafitaniye imigenderanire iboneka na leta y'u Bufaransa nivyo yine n'ibintu umuntu atoteba cyane ngo asigure ngaha mugabo niko bimeze niko byari bimeze ico gihe twe rero baraje hani Bujumbura ari mu general yaje general Michon arakorana n'abarundi bamwe nzi hanyuma turagira programme bahera bubakira kuvyo nari nakoze i Paris niho havuyemo ico twita uzi hari Burundi hanyuma naye ikivamo ntuze apiyu aha bari muri apiya bari muri BSPI bari muri yozi barazobaza byose byatanguriye hari aye i Paris mu kwezi kwa gatandatu hanyuma rero urumva naho ntajyamira yaciye agandagurwa nawe Burundi bwagumye bubandanya nabi mvuga nabi kubera inyuma ya ntajyamira urazi ko haje ntibantunganya amara imyaka 2 atwara byanka kugera ho nyene kumukura mu kwezi kw'indwi amukura burundu mvuga burundu kuko abazi ibintu n'ibindi barazi yuko ijya kudeta yabaye mu kw'indwi 1996 cyagumye ari ikintu kiguma beno zitangwiki kinyigimbe kiguma kibandaya kugeraho mu kwezi kw'indwi kibaco isho itumubona ijya kudeta ya mu y'ukw'indwi 1996 ibaye hariho ibitasubiye kubandanya ubwicanyi bwarabandanije mugabo ntibwabanije kuko bwari bumeze yego tugaruka aha hantu amahoro barahari ntawo bide none musaba iki abanyagihugu bakore gute imirimo yabo ya minsi yose bakamisha amahoro hariho intambwe tumaze gushika ko nyinshi cyane iya mbere ni yuko turi igihugu kigoye yuko umuntu asubira kuza azanye gikenye ngo ndafashe ubutegetsi kugikenye ibyo ndiko ndihweza Burundi bw'ubu sinzi ko bigishoboka
ivyo ntibigishoboka mugabe igikuru suko bitagishoboka igikuru nuko bose bumenya ko bitagishoboka bakabishira no mu bwenge bakumva yuko ushatse ikintu uzorondera uraraba ikindi ukora mugabo ni wiyumvire kudeta ikindi ivyingwano twarabihinyuye turavyanka kandi abarundi nka bose baravyanka abatabikunda ni bashaka bashobora no kubihisha nabazi yuko atakundi kuntu bokoresha batarinze baciye mu buryo busanzwe bw'amahoro kugira ngo bashikire ibyo badakwiye abo n'ubu bariho nishituma bumva hariho ingwano bamwe bavuga aho muri Kongo hariho ivyo byose kandi ntawo bihisha turafise bene wacu bariko baratumwanya muri Kongo n'ibindi kandi bigaragara yuko nukuri abarundi barashikiriye igihe bavuga bati ahubwo ngo tuje twese mu Burundi twicare dutsimbatare dufashe mu iterambere jerewe naringezaho nifuza yuko bashaka abarundi babwiriza bose kubi no mu Burundi jewe ndi umwe mu bavuga yuko nivyabikunda abashobora kuja kuba mu mahanga bagende baje kwiga baje gukora baronka amafaranga ariko bazogaruke guteza imbere Uburundi mugabo ntihagire umuntu ahunga kubera ahunze umutekano muke kubera ahunze umunyororo ivyo bintu bikabandanya n'umukoshi ku gihugu n'umukoshi cyane cyane kuba bagende barahura ubumenyi bagaruke bateze imbere igihugu jewe ubundi size umuntu twaganiriye avuga ngo ngo akwiye gufungwa ndishanje icyo niyo mvugo n'ukuri yikure mu kanwa gufungwa ni bibi bien sûr umuntu barashobora kumufunga yakoze amakosa yo kuhungabanya intereza abandi kwiba kwica kugira ibyaha bihanwa n'amategeko bigahanwa n'umunyororo mugabo kurondera gutoteza uburu kubera mutavuga kimwe kubera wicura yuko azohavuka gusunja amanota muri ibi canke biriya hari mugacu uvuga uti icyo akwiye n'umunyororo naho oyo uri kurihenda kandi ivyo biratera umukoshi reka kuvyiyumvira ico jewe narakigendereje kandi abarundi rero banywane tube bamwe tuje ku kivi jewe ariko baravuga kunywana kuba bamwe simvuga ngo umuntu azokunane n'ubundi nkuko abafiance babiri bakundana nuko umuntu wese umenya yuko nawe afise uburenganzira bwo kubaho kandi kubera utamuremye ntubwirizwa kumwaka ubuzima bwiwe uko wishakiye kose cyo je nanko bwicaye cyo nanka ingwana cyo nanka ico kintu cose kibuza umuntu kwidegemvya mu ncamake rero ubu haragezaho twebwe tuja kabisa mu iterambere umwe wese agakora ibyo ashobora bakamureka agakora umuntu atari ko arahungabanya umutekano ari ku kivi ariko arakora nukumureka wahabuka ukamutera intege Dewe Hagizimana ikiganiro tukigarukirize hano hanyuma ndabasezere hanyuma ndabasabe n'ikindi gihe ndabasabye ikiganiro muzo twemerere urakoze cyane kumbaza ivyo bibazo twavuze bike kuko jewe iyo bambagije ibibazo bijaye n'ivyo wavuze mufite byinshi muvuguru kandi nongere nshime naje we akagakawa murabona kararyoshe ni wiyongere ndashimye n'aka gakawa mwampaye hanyuma ndabifurize umunsi mwiza urakoze cyane